Alexandre Niyunge ko urakoze agize ati nta matora ariho CNDD-FDD izohigwana na CNDD-FDD kugira ngo ishire CNDD-FDD ku butegetsi ariko uko biri kose aya matora yamajana n'ibintu vyo gutotezwa cane cane abadoma urutoki ko bitagenda neza canke abatavuga rumwe na leta. Mwebwe Pacifique Ninahazwe hariho bagenzi banyu bakiri mu gihugu na mwebwe mubandanya mukora uno munsi hariho uburyo mwoba mukorana nabo kugira ngo bashobore kubandanya bakora ariko umutekano wabo udahungabanye. Murakoze murabona twimazemo imyaka 10 irenga mbere uriko irarenga tubandanya twerekana ibiba mu Burundi atariho turi. Ivyo bisigura ko hariho abariyo badufasha kubibona. Mbere wanashima nibyo mu babidufasha harimo abashobora kuba bari mu mashirahamwe nta nuwo kwigwara n'abateza ingorane ngo avuge ngo nawe ariko barakora ngo ejo bave baja kubahiga ngo worondera umuntu wese yiswe umufokode yoca atuma ngo fokode idasubira gukora. Nibuka ishirahamwe rimwe mpuzamakungu muri ivy'agateka kazina muntu umunsi umwe ryigeze kumpamagara ricarimbwira ngo ryari ryipfuza ko ndariha ngo urutonde rw'abantu bose baturabira ibiriko biraba mu Burundi ngo kugira ngo babahembe ivyigwa bikomeye bashobore kubikora neza. Ndafise uko nabishuye kuko narabonamwo ikindi byo bariko barambwira byari bisigura ariko imwe mu nyishu nabahaye tanabaryoye nabwiye nti mushaka kumenya aho Fokode ikura amakuru ntimuze murirwe muraja kurondera ngo ninda yibaha. Abambere baha amakuru Fokode n'abagowe mukumva umuntu bamunyuruje ntimurondere kure umuryango wiwe uratabaza. Mukumva aho bagandaguye umuntu umuryango wiwe buri mu bwoba bwinshi ariko muri uwo muryango ntihazobura umuntu avuga ati oya muntu wacu ntagenda nk'imbwa. Hanyuma hakaba umugwi ugira kabiri nuwo ababikora muri bajya nyene bagenda kunyuruza muri bajya nyene bagenda kuyica urasangamo uvuga ati jewe n'ukuri ibi bintu barabintuma ariko ntavyo nshigikiye no kwerekana ko ntabishigikiye bonyica. Naho nyene hakabamwo ababitanga hakaba rero n'abandi benshi kuko bavyumvise hari ico babonye baheza bakabivuga. Muri iyo myaka 10 ikintu twubatse gikomeye nico gukingira uwo muntu aba yaduhaye inkuru nka Fokode n'aba bandi bose dukorana ndazi ko ari uko usanga bimeze naho wogira gute ntibazopfa baguhaye umuntu yabahaye amakuru. Ni naco kintu ca mbere gihanze ubwo butegetsi uyu munsi niho mubona baguma bashira uburyo burengeje mu bijanye n'iperereza ngo barabe ko bomenya batanga amakuru. Ivyo vyarabanikiye ntibishoboka ko abatanga amakuru bamenyekana no hafi y'umukuru w'igihugu wenyene usanga no mubo yotuma ati tugira inama y'ingene tubiheza usanga muri abo nyene hari uza kuduha iyo nkuru ko bahejeje kubivuga nuko ku buryo ata buryo na bumwe buriho bwo kubihagarika. Hanyuma ku ruhara rwacu natwe uruhara rw'iwacu nuko iryo banga turigumako yuko kizira ikaziririzwa ko twe dushira habona umuntu yaduhaye amakuru. Ariko kandi nkuko mubivuze nari namaze no kubicako ni bihe bitoroshe usanga ubutegetsi hariho abantu benshi babucunze bagomba kugirira nabi wabwikeka ko buhava hari ico kintu CNDD-FDD ifise ntarigera ntahura ubwoba bafise uko bungana. Niyo bamaze kugara ibintu byose ntibigera bumva ko bahejeje kugara baguma bibaza ko naho bavyugaye hava haboneka umuntu abatsinda mu matora baravyugaye gutyo. Nico gituma baguma bandanya gutoteza abantu. Ni n'ikimenyetso cerekana ko ari intwaro izi neza kwitakiri kumwe n'abanyagihugu. Buri ibi byose bavuga biyemera bagira gute ngo ni intwaro y'abanyagihugu yaba bazi neza ko ariko n'abanyagihugu ntibototeza bavuga bati amatora tugomba tuyakore ku mugaragaro abantu bose babone ko dutsinda. Kuba bikora kujya nuba CNDD irizi kurusha twese irazi urugero abanyagihugu bayikuye ku mutima irabizi kurusha nuko twe twaba tuvyibaza. Ni nayo mpamvu ishiraho inguvu zose zishoboka tugira ntihagire inzira nimwe uraza kuja ku rugero uvuga uti nuwo kwitoza sinkeneye ko naka mu matora. Rimwe Alexandre yaje kuvuga ati ni intwaro nyene uja kwitoza wonyene yitorera nuwo bahiganwa umusifuzi umuhagarikizi byose avyitorera bikaba ivyiwe. Ni intwaro itinya ibintu byose. Mu matora aheruka muri bako bageze ku rugero batinya n'imbonera kure zabo
batinya abasendedefdede bakavuga bati utegerezwa gutora tubona cyangwa abo umuntu aguherekeza ugiye gutora naho uri umusendedefdede ntitukivyizeye ko turi kumwe. Ni intwaro ibizi ko kabaye atamunyagihugu akiyinezwe ariko ibandanya yidadira ariko gukoresha izo nguvu zose. Mu kanya aho Alexandre yariko aravuga numvise ari akantu nokongera ko kumbure abakiri bato usanga batabonye ivy'imbere bashobora gutangara bavyumvise yiba yuko barumva tuvuga nkuko bagira bati ibintu abantu bavuga ni biki. Muzi yuko vy'ukuri nk'amatora y'umukuru w'igihugu vy'ukuri amaze kuba mu Burundi y'ukuri nayo 1993 gusa. Aho ngira ntangaze abatwumviriza nuko mu matora y'ico gihe abamenyesha makuru twari dufise yari radio y'igihugu gusa. Muri ico gihe imigambwe igitangura kwemerwa 1992 twari dufise radio y'igihugu. Abo banyapolitike batavuga rumwe na Perezida Buyoya batavuga rumwe na Iprona yo kwa Perezida Buyoya nobabwira ko twabamenya twese twumvirije iradio y'igihugu RTNB. Niho biyamamariza, niho bakorera ibiganiro tukabamenya tukumva tuti uyu mugambwe uvuga ibi, Melchior Ndadaye yavuga ibi, Pepe ivuga ibi, PRP ivuga ibi. Ibyo bintu twabyumvira mu radio na television vy'igihugu. Abo bantu bagize meeting radio na televiziyo vy'igihugu vyarabakurikira iyo bagiye bikabatwereka co kimwe imbere yuko n'amatora aza. Muri iyo myaka urabona ubu abantu ntibamenyereye ko imigambwe igira n'ama meeting. Ama meeting y'imigambwe mu 1992 yaraba tutarashikira mu matora kandi imigambwe yose yari hejeje kwemererwa. Yose hajya wumva ngo ni PRP, hariya tukumva ngo Shadrake niyo nkuru wa Pepe, hariya tukumva ngo RPB. Vyari ibintu bimenyerewe ko bose babikora. Imigambwe yo nyene yari ishigikiwe na leta. Umugambwe wose warahabwa imodoka na leta bakawuha aho ukorera bakabafasha bakabashigikira. Ihiganwa riraba. Icyo abantu batazi mu ihiganwa ryo mu 1993 nuko umugwi wahagarikiye amatora utari umugwi wigenga nkuko tuvuga ubu ngo seni. Wari umugwi niko hariho commission électorale mugabo ntiyari yitwa kwa seni tuvuga ngo commission nationale electorale independante. Ico cya independante nticyariko. Wari umugwi wegukira ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ku buryo hageze no kuvuga ibiharuro vyavuye mu matora ntabwo vyashikirijwe n'umukuru w'umugwi Terence Sinunguruza. Ibiharuro vyavuye mu matora vyashikirijwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu w'ico gihe yitwa Francis Kongeze. Ariko mwumve mu gihe ibintu byari byubatse gutyo twarabikurikira ukabona ko abantu bahiganwa bose bari mu mwidegemvyo wabo kandi ibivuye mu matora bigasomwa na leta igatanga ivyavuye mu matora nyene. Hariho abahora bavuga ko kuko yashaka iyo leta y'ico gihe ishaka kwiba iri kubikora umva yari leta yo nyene itunganya amatora ico gihe. Hari abahora bavuga ko nka Perezida Buyoya ico gihe bamubwiye bati reka tubihindukiza amajwi ya Frodebu yitwa yiwawe Frodebu tuyahe aya Iprona. Abahora bavuga ko Buyoya yabishiye ngo no mwishure sinigeze ntrisha sinza gutrisha ndumukuru w'igihugu. Ntavyo nzi ico sinza kucemeza kuko sinakibonye ariko kihora kivugwa gutyo. Mugabe ikiboneka cyo nuko yabishaka amatora yarayiba neza cyane nta wari kumubuza. Wumvirije n'amakungu ingene yavuga ico gihe ndibuka RFI iravuga ku munsi w'amatora batubwira ko Perezida Buyoya bamwiteze ko ashobora kuronka 80%. Ivyo je ndavyibuka RFI irabivuga. Nukuvuga n'amakungu yari yiteze ko Buyoya aza gutsinda yashaka yariba. Uyu munsi twitwa ko twagize intambwe. Uyu munsi twitwa ko twagiye ngo yo demokrasi yarakomeye ngo igihugu gitwagwa ngo n'abantu bagiye kugwana ngo baremera ko amaraso yabaseseka ku bwa demokrasi. Abo bantu uyu munsi ntibashobora kwemerera n'uwo bahiganwa bahanganye by'ukuri kwaja kwitoza. Abo bantu uyu munsi ntibashobora kwemera ko habaho abaza kuraba amatora uko agenda. Abo bantu uyu munsi ico gihe abanyamahanga baraje gukurikirana ayo matora. Uyu munsi barondera ko atanderetse zigenga mpuzamakungu vy'ukuri zogira ico zivuga ziza kuraba ayo matora. Uyu munsi nta kintu na kimwe c'icizigiro ku butegetsi buhari ko bwoshobora gutunganya amatora buriho. Ariko ico gihe yumvise bariko baratuka ivy'ico gihe urumigwa bo batoshobora n'icicumi cingene
muri ivyo bihe bashoboye gutunganya amatora. Rero turiko turabivuga abantu baratangara ati ibintu muba muvuga nkeka ari bitabaho, ni ibintu twiboneye n'amaso yacu vyabayeho aho amatora nk'ayo yabaye kuva CNDD-FDD ije ntibirigera biyishobokera na rimwe gutunganya amatora y'umukuru w'igihugu vy'ukuri ari mu mwidegemvyo ukwiye. Muri 2020 vyitwa ko bagerageje kubera ko umukuru w'igihugu yari ahari ico gihe atari yitoje, nayo ubundi umukuru w'igihugu wenyene yitoje mu Burundi, yaba Nkurunziza yaba Ndayishimiye, bose urabona ko bidakunda, ntibanemera vy'ukuri ko hari n'umuntu bahiganwa. Kenshi Nkurunziza ndiba ko yakunda kuvuga ngo je natowe ndi jenyene, n'ubu nzohiganwa ndi jenyene. Ndayishimiye mwumvirije asa n'ushaka gukwega nk'uwo bohiganwa wenyene yishakiye, ariko vy'ukuri ni intwari idashobora gukora amatora y'umwidegemvyo. 2020 harakashobotse gato uravye ingene Agatongwasa yashoboye guhiganwa na Evariste Ndayishimiye, ariko babizirikiranaho muri bimwe vyo guharura. Hariho ibiharuro vyinshi vyakozwe vyemeza ko Agatongwasa yatsinze ayo matora, ariko atashoboye guhabwa iyo ntsinzi yiwe. Rero ni intwaro vy'ukuri yiravye idashobora na gatoyi gutunganya amatora y'umwidegemvyo abarundi batora vy'ukuri ikiri ku mutima. Nako numvise no kongera ko bishobora no gushika iyo abatunganya amatora, iyo ibimenyesha makuru ari vya leta, ubutwara abaye ari umuntu afise umutima bene uwo nyene w'umwidegemvyo no gushaka ko abanyagihugu bo nyene bitorera, bishoboka niyo abahagarikizi arabishiriho n'ubutegetsi. Ariko uwo dufise uyu musi Evariste Ndayishimiye, ivyo ni ibintu adashoboye na gatoyi, ntawo kwitega ngo hari umwidegemvyo w'amatora uzoshoboka mu bigiye kuza. Egome mwakoze Madame Merari Nibizi, tugira tuje mu gice ca kabiri ca kino kiganiro. Ariko kuri mwebwe mubona ko umuti wobuwe kuri ibibazo vy'abaharanira agateka kazina muntu n'abamenyesha amakuru, kuko amatora yo yazobaho kandi imidurumbanyo ntizobura, mubona umuti uzobuhe kuri ibibazo muhejeje gushikiriza? Murakoze. Kuri bino bibazo mu gihe c'amatora, nuko abaharanira agateka kazina muntu bamwe bazoba bari mu ndorerezi, harya akarangamutima iyo umuntu agafise ntakabura. Abandi bazoba ari abanyagihugu bariko bararaba, kuko nta migwi ibiri izobihanganye. Ariko hariho akantu k'akarigangamuhogo umuntu wese azogira ati naho hitoje umuntu agahigana nawe nyene, hariho agahazi. Ico rero twebwe tubona nuko abaharanira agateka kazina muntu, abamenyesha amakuru boraba neza ivyo bihe biriko biraza, bakicungera ntihagire ubasomborotsa, kuko bazobatwara mu bibanza vyo kugira, bazobaterura bati genda mucungera amatora, genda abamenyesha amakuru CNC babwira iti genda mukora ibi n'ibi n'ibi. Nibacungere, nibandike ibiriko biraba, nibaheze bamenyeshe. Bamwe bahora bamenyesha baha amakuru bati twe turi ku kivi turayibona ariko ntituri buvuge, bakoresha amatwi yabo, birinde ururimi. Hanyuma abari hanze abashobora gukoresha urwo rurimi canke bashobora gukoresha iyo karamu, bamenyesha abanyagihugu ivyabaye, kuko nkuko yabivuze, umuharanira agateka kazina muntu tumukunda iyo ariho, ntushobora guharanira agateka kazina muntu utariho. Rero ubwigenge bwa mbere nubwo bwigenge bwo kubaho, nibabeho bakurikira ivyo bintu biriko biraba, bongere bafatane mu nda. Bamwe muri bo bazoshobora gutwarwa n'agashavu, bagire bati ibi bintu kumbure ntawuzi ingene bariko barabitegura, kuko naho ari umwe akazoba yiteze amajwi 100%, kumbure hariho bazogira bati reka babone yuko province yacu, ikibanza cacu, babone ko twe twatanze amajwi menshi, kuko ijwi rya oya ntarihari. Ico rero no basaba nuko bogumana akarangamutima, bakarungika amakuru, bakigenga, bakikingira. Hanyuma abari mu gihugu inyuma naho tukabandanya tubimenyesha, tukabandanya tubwira n'abanyagihugu yuko
ibihe nk'ivyo bitobakanga ahubwo ko bokwiyumvira ingene twohava dushikira umunsi hazoba demokrasi y'ukuri, demokrasi y'ukuri ishobora gucisha mu matora y'ukuri, mugabo tubereka neza yuko ayo matora atari demokrasi kandi ko ayo matora ataciza kiruta icuno munsi tubona tuyabonamwo, ahubwo ko ari kibi kiruta ico turimwo uno munsi dushobora kuronka muri ayo matora. Ego, murakoze Erari Nibizi. Nibutse bariko baradukurikira yuko kino kiganiro ari kiganiro kidasanzwe catunganijwe n'urunani rw'amashirahamwe adakiranira ivyicaro muri politike n'abamenyesha makuru. Nkuko mubimenyereye rero, kino ni igice ca kabiri tubaha ijambo. Reka imbere ko tubaha ijambo ariko mugenzanje Alice Hakizimana abibutse amategeko agenga ibiganiro mwene ibi bitunganywa n'amashirahamwe adakirana ivyicaro muri politike. Ego meje berakoze mukweje kubivuga, ibiganiro vy'aya mashirahamwe birafise ingingo bikurikiza kugira ngo guhanahana amajambo bigende neza. Ubwa mbere twomenyesha ko ufata ijambo aza kuba afise iminota iri hagati y'itatu n'itanu kugira ngo abatari bake baronka akaryo ko kubaza canke kunganira abatumire. Ubwa kabiri muze kumviriza neza kugira ngo ntimusubiremwo ibibazo vyabajijwe n'abandi, gutyo abatari bake bashobore kuronka akanya ko kubaza canke ko guterera. Ubwira gatatu mutwihanganire ibibazo bitajanye n'ivyo turiko turavuga ko uyu munsi ntibiza kwishurwa. Ubwira kane mu biganiro nk'ibi vy'amashirahamwe turisunga cane kubaha abandi n'ivyiyumviro vyabo, no kuvuga ko bitarekuwe gukoresha imvugo yo gutukana canke yo kutubaha ivyiyumviro vy'abandi naho twoba tutemeranya navyo. Ngivyo vyo tuza guhagarara ko ahanini muri iki gice co guhanahana amajambo, aho abariko baradukurikirana bashobora kubaza abatumire canke bakabunganira. Sinzi ko hari Ego, abamaze gusaba ijambo Gilbert haramaze gusaba ijambo ariko mbere yuko tubavuga nibutse ko dufise abatumire batatu mwabumvise: Pacifique Ninahazwe, Erari Nibizi na Alexandre Niyungeko. Mu kubaza utubazo muragerageza mutomore niba hari uwo mugomba ko yishura ico kibazo. Kubamaze kuronka amajambo ni babiri, hari Jo Philbert Karangwa niwe yatanguye, nimba uriko uratwumva mwiriwe. Nimba Jo Philbert Karangwa atari hafi, ngira twokwakira uwitwa Ndayikeza. Ndi hafi. Mura- mwiriwe. Mwiriwe. Ndakumva Gilbert, ndakuramukije, naramukije abatumire, ndashimira cane amashirahamwe ashika kuri 5 yashize hamwe kugira ngo mutegure ikiganiro nk'iki. Ikiganiro ku bwanje novuga nti cobandanya no mu bindi bice kugira ngo abarundi babandanye kumenya ibiriko biraba canke ibiriko birategurwa narirya amaradiyo ari mu gihugu c'u Burundi adashobora kubivugako canke ngo abikoreko ibiganiro. Kwari ukubashimira. Nagerageje gukurikirana kino kiganiro kuva mu ntango zaco, naho kumbure habayemwo utubazo two gucikagurika niki. Pacifique ati ibihugu, amashirahamwe canke abarundi ku giti cabo, kubera ko demokrasi isanzwe ari niyabo, ari bo bonyene bo kuyiharanira. Aha hari ikibazo gikomeye cane kuko amashirahamwe canke ivyo bihugu niyo hagize abashigikira, uca usanga hari abamenyesha makuru bakumira abandi, canke ugasanga amaradiyo ngo yamara 3 imyaka irenga 10. Utwara IBG ati abamenyesha makuru barenga 200 bahunze. Umuntu akibaza ati nimba vy'ukuri abo bamenyesha makuru bose baba bakora muri ayo maradiyo 3. Ndiko ndaza ku kibazo canje, aho uca usanga nka twebwe ku batanzi nitwa Jo Philbert Karangwa nkuko mwabivuze, ndongoye iradiyo yitwa Peace FM, ijwi ry'ugwaruka, aho usanga twe dukora ata buryo twigeze turonka kuva ico gihe cose. Ugasanga harimwo gukumirwa na bene wacu dusanga umwuga, kandi hari ukumbura uko gushaka, mbere ugasanga twaranamenyereye gukora ubwo buryo atabwo, aho abo numvise muvuga kumanika amaboko, uca usanga twebwe bitatureba kuko dusa ntaho twamaze kubimenyera gukorera muri ako kaga canke muri ako kangaratete
na cane ko ataba abadushigikira twigeze turonka kubera ico kibazo co gukumirana namye mvuga. Ikibazo canje rero ndagitumbereza kwa Pacifique Ninahazwe, we nzi ko asanzwe akorana n'amaradiyo yose atakuvangura. Uku kudashira hamwe kw'abamenyesha makuru ku nyungu z'abantu bakega Pacifique, mwebwe nta mpungenge bibatera nk'abaharanira agateka kazina muntu ko bishobora gukamira mu coze na ko leta ya CNDD-FDD uyu munsi yahisemwo amatora y'umugambwe umwe? Nimwibaza ko ako kajagari ariko gaha inguvu iyo leta gushikaho ibona ko ishoboye gutegura amatora atawurabira hafi? Ikindi kibazo ndakibaza Erari Nibizi, nawe nsanzwe nzi ko mu baharana hatagaziyamara amazemwo igihe kandi akora uko ashoboye kugira ngo habe ubwo bumwe nariko ndavuga, ayo mashirahamwe yigenga. Erari, mwebwe mubona mutera imbere, amashirahamwe mashasha murayacira inzira, mugiye gukorana gute n'amaradiyo ari hanze y'igihugu narirya ari twe abarundi bahanze amaso muri iyo kinamico y'amatora yimirije? Akabazo kanje canke utubazo twanje twarutwo, murakoze no kumpa aka kanya. Murakoze cyane Jean Philbert Karangwa, ariko ngira nubwo utamubajije ico kibazo Alexandre Niyunge ko atwara imbeje ko ari ngaha, ngira araza kugira icyo avuze kuri ivyo uvuze vyuko hari ugukumirana n'akajagari mu bamenyesha makuru. Ngira arafite icyo aza kubivuga ko. Reka ariko mbere ko batumire baza kwishura twakira undi munywanyi agira kabiri. Alice, sinzi wabonye uwitwa Niyunge ko nimba muri ko muranyumva mwiriwe? hariho uwitwa Ndayikengurukiye ego. Sinzi ko twumva. Ndagize mwiriwe. Muranyumva? Ego turabumva. Murakoze cyane. Ntangura ndamutsa mwese muri ngaha, abatumire nabone ntabibagiye. Hama afashe no mwanya kugira ngo novuga ubwanje bwa mbere nshimire nkuko nama ndabikora iciyumviro canke ubwigoro bwanyu mu kubandanya muremesha ibintu novuga bihambaye bidushikana ku kubaka Uburundi bwacu. Ikibazo canke interano y'uwanje nagomba kuvuga ni ikibazo novuga Gilbert yabajije abatumira, aho yavuze ati mbega ntazohava hagira igihe mukamanika amaboko. Nagombe mere nk'ubunganira nk'umuntu akiri novuga sinovuga ngo ndakuze cyane, ariko sinovuga ko ndi muto cyane, kuko maze kuba no kwitwa muto noba nabaye gito. Nagombe menyeshe ko iyo umuntu akora igikorwa na cyane cyane ciza nk'ibi inyuma muri ko murakora, hari n'abandi babirabirako, hari n'abandi baba inspiré. Nibaza yuko n'abagitanguye naho bogira bakagera igihe bagacika intege canke bakabura ikibashigikira, hariho abandi bashigikirwa n'inguvu canke n'ivyiza bamaze kubona abakoze ubwa mbere bakoze canke bashitseko, hanyuma bigatuma abazobandanya ibikorwa nk'ibi bazoguma baboneka. Ico rero nico novuga nagombe ndabashikirize. Nkaca ngaruka kuco waravuze imbere yacu yavuze cyo gukumirana. Ico nico kibi rero, nico kibi, kuko abarundi bose baba abari mu mashirahamwe haranira agateka kazina muntu aho bari hose, baba bari mu gihugu canke n'abari hanze y'igihugu, nibaza yuko nimba bose baharanira ineza y'igihugu, nibaza ko gukorera hamwe ariyo ntumbero, ari nayo hangiro yoshikana canke yogwanya ibintu bibi biri mu gihugu c'u Burundi kugeza no munsi twe tubona, nkuko dufise amaso mato kandi tutari na hafi. Nibaza ko nka Pacifique Ninahazwe abikurikirana cyane kuturusha, nibaza ko yama yabishikirije n'abantu ivyo nye ntawo bidehako. Hama ikindi nagomba kuvuga, sinibaza yuko nzoba ngiye andehoro disije, ariko nagomba kuvuga nti ibintu uno munsi biriko biraba mu gihugu, inyishu canke kugira ngo ibintu bitore umurongo iyo bizoca, nibaza ko bizoca muri twebwe nyene, bizoca mu Barundi, bizoca
mu bakiri bato bizoca muri generation. Ico kintu je nama nakivuze ndahigarukako, harageze ko habaho abantu babona ko abantu bose boja hamwe ku neza y'igihugu, ku neza y'agateka kazina muntu aho bari hose, ariko bagaharanira ihinduka n'ihindura ry'ingendo ry'abarundi na cane cane abari mu Burundi n'abari hanze y'igihugu, kuko uko ndabibona canke uko biri turabona yuko ibibi bikorwa n'umugwi w'abantu haba mu gutoteza abandi, mu gukumirana, bigaruka bikagira ingaruka mbi cane ku neza y'abarundi bose. Ibibazo bigira umurundi uwo ari we wese. Ivyo nibaza ko ntobijamwo vyohava biba vyinshi cane, ariko nagomba ntera intege ndetse no ngaha ndabashimire ku bikorwa muriko murakora. Murakoze cyane. Naho muba mubahwe. Nawe urakoze. Reka twakire uwundi munywanyi agira gatatu mbere ko tuza kwakira wundi mugwi w'ibibazo. Hari uwo twari twabonye yaduze, nimba ntibeshe yitwa Niyungeko Alice, ariko imbere yiwe hari haje kandi witwa Dignité. Nimba uri hafi urashobora kwakira ijambo. Yego nashaka ndabaramutse ndamutse n'abatumire. Mwiriwe. Hama yego mwiriwe cyane. Hanyuma ibibazo byanye kimwe ni novuga yuko ari nko kunganira ku kintu Pacifique yavuze abwira abantu bakiri bato. Ikindi ni kibazo nja kubaza muri rusangi ushaka aja kucishurako. Ico mpera ko remo kunganira kuri Pacifique no kuvuga yavuze amatora yuko y'93 yagenze neza, nivyo franchement yagenze neza kuko na general yabonye, kuko sinibaza ko nari muto nari nkuze kuko na general toy. Ariko kenshi naje sho no kongerako nuko amatora kugira agende neza hategezwa kuba la volonté politique abayobora. Ico rero carafashije peut-être yuko buyo ico gihe yashaka yuko amatora agenda neza. Hanyuma ico no kongerako kindi nuko nemera yuko amatora Rosende dimaze gutsinda arayo muri 2005. Peut-être ngira ni kubera atari yayoruganije se yatunganije mugabo yarayatsinze pe. Kiretse ayo nibaza ko atarayandi Sende diratsinda. Hanyuma gituma mvuga ati ni volonté politique cyane, ni kubera ubuyoya nkuko Pacifique yabivuze 93 na cyane ko demokrasi ariho yari ikiza, byari byoroshe yuko yiba amatora. Nivyo peut-être ari kuba imvururu canke abantu bagakontesta mugabo sinibaza ko vyari kudushikana nk'aho vyadushikanye 93 barinze kwica umukuru w'igihugu. Padito surtout que yacishije mu kintu ca RFI. Nashaka ndambwire Pacifique yuko ashobora kuba bizi canke akaba ari information canke ntuzashobora kuba bizi ko yari umunyamakuru. Les jeunes diplomates bari mu ntuzeye bari bahije kuba recruter, barungitse mu province yonse kugira baje gustatua berekane imbaraga y'ipronifise n'imbaraga fraude bifise. Ro raporo yabaye inanime, bose baje bavuga bati vy'ukuri ro fraude bu izotsinda. Ivyo bindi bantu bariko barababwira ni jeu politique, nivyo kuza kubashimisha gusa, mugaro fraude bu izotsinda. Haraza no mu journaliste wo muri RFI exactement birangyoheye ko Pacifique ico kintu yagishitseko, arababwira ati monsieur le président canke abantu mushikiye yabibwiye abo muri Pron, arababwira ati nimba mushaka kuguma ku butegetsi swat nimwiba amatora kuko hariho rofru mumyi iyo bagiye kwiyamamaza ntibabona neza uzotsinda. Tivyo rero bifavoriza ufise ubutegetsi. Nico rero mvuga yuko hariho la volonté politique yo gushiraho amatora meza. Sete kumunganira ico kirarangiye. Pour conclure ko ntuze kibazo ca kabiri ari naco mbazo ushaka wese aje gucishura. Nkuko muvuga yuko muharanira agateka kazi na muntu, mukabona imyaka tumaze ayo matora yamaba tukavuga ivyabaye tukagirana. Ubwo nk'umuntu ari mu banyagihugu najewe muvugira kandi nemera yuko mufise platform nini abarundi babumviriza vy'ukuri ni beshi uravye n'amakuru babaha. Wovuga ko kuko je nibaza ko umuntu ashobora kuraba anselite mu akiyevariwa kavuga ati mbega ubwo uno musi ntihageze ko mpindura strategy, nimba ntagomba kuzotana n'akagazuzo nkuko nabandi babivuze na Jibe yabivuze. Mbega mbajije nkabasaba ati ubwo ntimubona ko bahageze ko muhindura strategy kugira ubwo butegetsi
hako twama tuvuga ariko noneho tubushire kwiherezo murakoze urakoze cyane Dignité, murakoze kandi n'abandi babajije mu kubahiriza umwanya mu kurindira yuko twakira abandi. Pacifique ntazwe ngira mwumvise utubazo mwabajijwe n'uyu Dignité n'uyu yabajije ubwa mbere yitwa Ndayikeza, hakabaho n'utwo mwabajijwe na Jo Philbert Karangwa. Umutwe yabajije nubwo atatumbereje kuri Alexandre, hari ivyagirije bikomeye yavuze ku kajagari ngo no gukumirana mu bamenyesha makuru. Ngira Alexandre nimwaheza araheza agira icyo bivuze ko, hanyuma hari n'utubazo yabajije Erari Nibizi. Ngira Pacifique mwotangura. Ego urakoze. Jo Philbert Karangwa namwumvirije. Mu byo yavuze ubwa mbere bwo harimwo icigwa, ahagira ati twebwe turi kinyamakuru, turi radiyo yavutse aho mu buhungiro, turamenya kwiyubaka ata buryo na bukeyi dufise, atawe uriko aradufasha, ariko turabandanya dukora. Ahubwo je nibaza ko n'icari kuvamwo kurusha yari gutanga experience yiwe y'ingene iradiyo yiwe ishobora gukora itagira umuntu n'umwe ayifasha. Nibaza ko ico yari kuba une leçon apprise canke nka Irari muri ko warishe bakazotunganya nk'inama imeze gutyo, aho hashobora kubaho aho abantu bahanahana ubwenge, bakungurana ubwenge. Ku bwanje byo yavuze n'icigwa kurusha nuko coba ico kwidogera, kuko mu gihe iki kiriko kiravugwa c'uburyo butera bubura ni kibazo kiri mu isi yose. Ni ikibazo kiri mu isi yose kuva hahindutse intwaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hakaza intwaro ihari muri kino gihe. Ni intwaro yateye yugara ibintu bitari bike vyafasha, yaba amashyirahamwe yigenga, yaba amaradiyo, ibintu bitari bikomeza demokarasi mu isi. Rero ugiye kuraba iyo ngoranire nka hose mu bihugu byose, hari amaradiyo ariko arugara hatari hake mu isi, hari amashyirahamwe yugara n'ibindi bitari bike sinobitebako. Kumbure experience ya Peace FM ishobora kuba ikigwa cofasha mu gihe aya maradiyo nayo ya kera yotera ahura n'ikibazo cyo kubura abayashigikira. Ku bwanje aho kucidogera ahubwo n'ubutunzi, numva ko Peace FM ifise ubutunzi ishobora guha abandi, gusangiza abandi yico bashobora gukorerako mu bijanye n'ibihe bitoroshe bagiye gucako. Ico nico ca mbere no mushimira ko bafise ico bisangije, nkongera nkamwumvisha ko afise ubutunzi ashobora guha abandi. Ico ni kimwe. Ikigira kabiri, ico kuvuga ko hoba hariho abakumira abandi mu bijanye n'ibyo byo kuronka uburyo bwo gufasha. Niko mugize muti ni Alexandre Niyunge ko yocishura ko neza. Ku bwanje uri yakize burya siwe usanga byorohera kwishura ku kibazo nk'ico. Je ngira ndacishure nk'umuntu arongo yishira hamwe byatanguye mu buryo bumeze nkuko kwa Peace FM hariho amashyira hamwe manini akomeye yo kuva kera, hanyuma tugashobora kumenya kwifata muri ibyo bihe bimeze gutyo gushikaho Fokode igera aho igeze. Kenshi ikintu abantu bakunda kwihendako mu bintu bene ivyo, ntabwo uja gusaba uwumufasha ari we avuga ngo urabona ko wagira umfashe, ariko reka ikibagira umfashe genda ufashe uriya wundi. Ico kintu ntikibaho. Buriya ubusaba gufashwa niwe agerageza kugera ku rugero rwaho bajya bafasha bashobora kumwumva nawe. Rero ivyo bisaba ibintu byinshi, mpereye ku kugenda ivyo bishoboka ko hariho amaradiyo azwi akomeye ati kubera iki uguma umengo na amaradiyo 2 canke 3 gusa. Bifatira ubwa mbere bwo ko abamenyesha makuru bari bazwi imbere, bakaba ibimenyesha makuru vyari bizwi imbere yuko tuja mu buhungiro. Muri ico gihe uca usanga hariho nk'amashyirahamwe mpuzamakungu yashigikira amaradiyo yigenga afise abo yari asanzwe azi ko bakora ico gikorwa neza, bari bamenyeranye, bagira bati naho mugiye mu buhungiro ntimuza kuzima, reka tubafashe ntimuzime. Uwo rero atanga aha uwo yizeye, aha uwazi, aha uwagira ati uyu arabishoboye, amafaranga yanje ninayarekura
araza gukora ico nayatangiye hanyuma uyu muntu azoshobora no kumpa raporo arazi ingene izo raporo zitangwa arazi no kwandika iyo proje hanyuma nkaba ndisubire ko amafaranga yanje ataza gutakara ico twavuganye nzokibona. Abashasha bacagira ingorane yihe? Ingorane ya mbere abashasha baca bagira amaradiyo bavutse inyuma, ndibaza nka Peace FM kivuze uwoja kumviriza nka radio haguruka yosanga bivuga gutyo, uwoja kumviriza n'izindi zagiye ziravuka usanga ziza kuvuga gutyo. Abashasha ingorane ya mbere ntibaba bamenyeranye na babandi bari bamenyereye gufasha amaradiyo ya mbere. Ingorane ya kabiri ntusanga bamenyereye gukora proje neza ijanye n'ico uwo muntu aza gutanga ayo mafaranga azoba akeneye. Ingorane ya gatatu ntumenya nuko na wa wundi yatanga uburyo yageneye gutanga yiteguriye guha abandi babiri canke batatu. Haraho usanga avuga ati kuko nabo uko umwaka uhera baragira proje bafisa nabo nyene aho baja gusaba handi usanga ari urufatangane rwo gusaba imfashanyo, ugasanga wagira ati mu Burundi nzofasha radio RPA ni RPA gusa, ugasanga ufasha RPA sinawe afasha inzamba, ugasanga RPA ni RPA gusa nta wundi muri proje yiwe yanditse ko mu Burundi azofasha ikintu cyitwa RPA gusa canke RPA n'iyindi radio iri mu Burundi ugasanga nivyo bibiri gusa. Rero umwe mushasha kugira ngo aze guserereka wa muntu yakoze proje yiwe y'abazofasha mu Burundi wewe yemere kugushiramo kandi atigeze agushiramo agitegura, usanga ico kitoroshe. Nuko bisaba ko umwegera mukavugana kakumva kakumenya hanyuma agiye gutegura proje yiwe y'uwundi mwaka ugasanga nawe yagusizemo, cyangwa ugasanga hariho amafaranga atashoboye kwa affecta atafise abo yayahaye katagira ati ko wewe ubonetse reka wewe ndayaguha. Kenshi niko nuko usanga vyagenze. Rero umwe atariko araronka agira ati twebwe baduhora iki, nta nkeka nibariya baronka bavuga bati ntimuhe bajya abandi, siko kenshi usanga bimeze. Ndabivuze nk'ubu twarishira hamwe byavutse hariho ayandi mashira hamwe akomeye amenyerewe, nanje nayo gushobora kwidoga nkuko nyene wo muri Peace FM ariko arabivuga. Focode nishira hamwe navuze ntigeme muri 2002, ishira hamwe ryavukiye muri kaminuza mu Universite y'u Burundi, twara abanyeshuri gusa, no mu vyumviro byacu nta nibyo gusaba amafaranga abandi bantu twe twari dufise, twavuga tuti tuzokora ku nguvu zacu, dufise ivyumviro byacu n'ubwenge bwacu tuzobikoresha, turipfuza kubona igihugu gihinduka, dufise aho dushaka kugera. Twe tugishinga Focode ntitwari tuzi niki cyitwa société civile muri rusange, twe ntaco twari tuzi. Focode yinjiye nko muri Force muri 2007, mwumve ko ntavyo twari tuzi. Force yari yabayeho kuva mu 2005 cyangwa 2006, ariko twe twagiyemo 2007. Ariko umwete wacu wa Focode ukumeze watumye twinjiye mu 2007, 2009 tuca tuyitwara. Abanywanyi bose ba Force bamaze imyaka n'imyaka basanga ukwiye kubarongora ari president wa Focode, baradutora ariko tucinjira ari nishyira hamwe ritagira financement nimwe. Hanyuma uko ibikorwa byacu babivuga bikivugira buke buke harabonetse abagenda badushikira buke buke, mugabo bitigeze bigera ku rugero rwa ya mashira hamwe abamaze imyaka myinshi n'aba partenaire. Kugira ngo aho tuhagere vyaciye ko muri Force hariho programme Force nyene yitwa Forum pour le renforcement de la société civile, hariho programme yo gufasha amashira hamwe akiri mashasha mato mato nayo kuyaha inguvu yo renforcement des capacités kugira ngo ashobore nayo gushika hashikira baba partenaire no kumenya kuja kuvugana nabo. Niho hatumye natwe bishoboka ko hari ivyo dushobora gutangura gushikira. Kumbure jengeye kumera nk'utanga impanuro aho abantu boja mu byo kwidogeranira ataco bimaze, kuko si Alexandre atanga izo financement nawe agenda kuyisaba akaronka canka akabura, si Bob Rugurika zitanga aragenda agasaba akaronka canka akabura. Umwe wese usanga ariko ariruka avuga ati je abakozi banje nzobahemba gute nindazokwemera kunshigikira. Aho kwidogera ivyo, kumbure muri coalition canke muri IBG niho hoshoboka kwiga nk'izo programa twahorana kera za renforcement de capacité, umuntu agafasha nk'ayo maradiyo mashasha gitangura,
kumenya uko ivyo bintu bikorwa, kumenya inzira bashobora gucamwo, gushobora kubahuza nabo ba partenaire batabazi, hanyuma hariho des opportunités des offres mukazisezisa, nayo ubundi ko bari ukwihenda kwibaza ngo ni yindi radio izotuma ndonka financement narijya n'izo zindi radio ziriko zirinjira mu ngorane zikomeye muri kino gihe. Nico notanga nk'impanuro nk'umuntu yigeze kuba twara ibintu bihuriramwe amashyirahamwe menshi, abamwo ayakomeye n'ayafise inguvu zike, abamwo n'imyidogo gutyo, zingene ivyo bintu nigeze kubikorako. Iyo niyo mpanuro notanga, ubundi ukwidogeranira nta na kimwe biza gufasha. Mfashe umwanya munini kuri ico kibazo kubera ko kwari gusigura ikintu kirekire, reka ngende niruka ku bindi bisigaye. Kuri uwakurikiye nta kibazo numvise neza yambagije dignité yashimitse kuco nagombye kuvuga nyene. Igihe natanga kajya karero ko ku 92 nagize nti kuba amatora y'ico gihe yaragenze neza ya 1993 ahanini niyo volonté kiyise volonté politique, nugushaka ko umukuru w'igihugu w'ico gihe n'umukuru w'igihugu w'ico gihe twari dufise afise uko yarameze, yavuga ati ndakeneye ihiganwa nyahiganwa, niko yarigiyemo azi ko atsinda, we yarazi ko atsinda, abaporona bari bazi ko batsinda, mugabo muri we harimwo ko aza kuduha amatora ameze neza, abantu bahiganwe by'ukuri, kandi uwutsinze bamuha intsinzi yiwe. Hanyuma atangaye be nabo bari kumwe agasanga batsinzwe bo, abo bari kumwe bavuze bati naho twavuze tuti ni ibya twese kandi tuzobigira neza, reka tubihindure. Muri iyo myaka mu bihugu byose bya Afrika nka byose ibihugu byagira amatora y'ukuri bigatanga inyishuzo byaharurwa ku ntoke, abandi bakuru b'ibihugu nka bose wasanga bariko bariba amatora. Ariko wa mukuru w'igihugu aravuga ati jewe sindi umusuma w'amatora, ko yantsinze ni mumushikirize intsinzi yiwe. Rero niho naciye ngaruka kuri Evariste Ndayishimiye, aho bigeze uyu munsi atari wagize ati ndashaka amatora ahiteka Uburundi, ntawo vyitega. Nanje uko ndamubona niyo ndamwumvirije, si Evariste Ndayishimiye azovuga iryo jambo, ntawo kwitega amatora meza mu mwaka uza, ntibishoboka. Hanyuma acagira ko abaza ati none ko mwebwe muguma muvuga gutya ntimwohindura strategie kugira ngo tuje muri strategie y'ukuri ihindura intwaro. Iyo bantu bambajije kino kibazo namanishura inyishu idahinduka, mwibuke ko muriko mubwira amashirahamwe yigenga haranira agateka kazi na muntu, ntabwo muriko mubaza kino kibazo umugambwe. Rero amashirahamwe yigenga uko yishura biratandukanye n'ingene hishura imigambwe ibigiye gufata ubutegetsi. Amashirahamwe ya société civile afise ethique agwanira, iyo tuyigumako tuyigwanira uko nyene, nituza guhindura ico. Ariko ico kenshi abantu bakunda kwihendako nukwibaza ngo bene ibi dukora gutya ngo nta na kimwe bivuze mu mpinduka ziheza zikaza. Sivyo. Umunyagihugu hari hazogera agahindura, azohindura kubera ko twagumye tumufasha kubona ibiriko biraba by'ukuri ivyo ari byo, tumwereka n'ivyategezwa kuba nuko byateza kugenda uko ariko. Hari umugabo umwe nakunze gukurikira yigeze gupfungwa mu gihugu hari muri Czechoslovakia kera, apfungwa imyaka myinshi, apfunzwe imyaka myinshi. Niwe yavuze ati ukuntu nari imfunzwe ndi jenyine atamuntu numwe mbona, wamengo nta kizovamwo, nahagarariye ubusa ntaco bimaze. Atariko hari ikintu kimwe gusa cyampaye icizere, imbere ya serire y'agasho narimwo hariho ikintu cikibuye kinini, hakaba ima ry'imvura ryakoroka riva kwibati, ryama ry'imvura rikama rikoroka ahantu hamwe. Tihaciye imyaka, kubera yamaze imyaka myinshi muri ako gasho, tinasanze cakibuye amahanga caratobotse, sanga catobowe na ryama ry'imvura. Ntabwo hahambaye ko tuva ku kugene tuvuga nuko duhagararira ibyo duhagararira, hahambaye ko tubigumako. Hamwe twogira société civile mahindago, hamwe twogira abantu bitwa ko baharanira iteka rya zina muntu, baharanira amavalere démocratique tuvuga. Uyu munsi wamwumvise avuga uku bwaca ngoya ngo ko dufise Ndayishimiye ameze uko twe turahinduye ntitukivuga bijya ngo nivyo guharanira agateka kazi na muntu ngo turabigarukako, ntaco tuzoba twungutse kinini hamwe twomera gutyo. Reka habeho abafise ibyo bahagararira kandi babigumako, ku buryo niyo ntwari ihindutse, erega n'ubuzoze jo ntibica bisigura ngo zoca za rumwiranda. Tuzoguma dukeneye société civile ishobora kuvuga uku, niyo ubutegetsi bwahindutse nawe nyene agiye gukora nabi twamubwira tuti ivyo ugiyemo sivyo, abarundi bagwaniye iki.
birahambaye bavuga iryo jambo hanyuma abakora ico gikorwa kindi muriko murasaba nabo babeho ariko abakora iki twe dukora nabo babeho nuko niyo nyishu numva no guha kuri ico murakoze Pacifique ngira Alexandre Niyongeko sinzi ibyo Philbert Karangwa yavuze ari cyo mubivuga ko n'abandi baba babajije hanyuma Erari namwe muheze mwishura tubazo babajije Murakoze bon mu bisanzwe sinari kumwishura Karangwa kuko yavuze je bako atashira mbajije ariko nibaza ko impanuro Pacifique aheje gutanga ari impanuro si nibaza ari umuntu yumva zishika ku mutima ico nawoshikiriza kimwe nuko ngira ngo Philbert Karangwa atavyibagiye inzamba jewe sanzwe ndongoye yavukiye mu buhungiro nkuko ico kinyamakuru ciwe cavukiye mu buhungiro none abamenyesha mbere ko Karangwa yanakoze no mu nzamba aho sinzi ko yamaze kuvyibagira kuko yarabaye umukozi w'inzamba igitangura nibaza ko atamushahara yari afise ivyo arabizi ingene twari tubayeho nta buryo twari dufise ingene vyagiye biragenda twaramaze imyaka n'iyindi turondera twirondeza ivyo Pacifique yavuze sindabigarukako jewe rero sinkunda guca hirya no hino sinkunda kurya umunwa na gato nibaza yuko nohanura Philbert Karangwa yuko kuneza yiwe no kuneza y'umwuga wacu twohagarika ibintu vyo kuza turaterana amajambo kandi je sinza kwishura gutyo ntimuzokwigira mwumva Alexandre ariko aratera ijambo umugenzi wiwe mumenyesha makuru ngo kuri ibi nibi njewe mu migenzo yanje no n'imyaka maze mparanira agateka kumumenyesha makuru sinumva mu nyuma ko noheza nkaza hariho ibintu bidashoboka ari byo twebwe twitana la confraternité ni ikintu kitabaho umuntu adashobora guhonyanga ivyo rero utabizi nkavyazi sinirwa ndabigarukako nukuri Karangwa no mwifuriza ko yotera imbere ikinyamakuru kiwe kigatera imbere ariko arabi imbere arabi ivyiwe kandi mu kirundi kiranazira kuvuga ngo kirazira kuraba kwisahani y'uwundi muntu ivyo nibindi kandi ivyo ni inzamba kwibayeho siko na RP ibayeho siko na Renaissance ibayeho nuko tuba dukorana be tukumira umuntu kubera iki Karangwa wewe kuri kuranyumviriza ntiwasabye kwinjira mu runani rw'abamenyesha makuru nitwabakiriye amakarata atangwa n'ishamwe mpuzamakungu ntiwayaronse nivyo izo baraheza bakakugurira nawe ugaheza ukamenya ngene ugenda ntawe uzoheva gufata ukuboko ngo ruce ngaha ndagutwara ugenda aha Pacifique yabivuze sindabigaruka ko nukuri ico nohanura abantu tureke kuza kuvuga insaku ataco zimaze atanico zifatiyeko ivyo ni ibintu vy'insaku atana hamwe bifatiye ataco bifatiyeko kandi nukuri ndababaye kubona numva nshobora kwishura nk'ibi ibikirazira jewe mu bisanzwe ko ndavyishura ku murongo Karangwa arafise nimero yanje arashobora kumbaza nta kintu kimwe arambaza ati mbega ibintu ni gute gutya na guta ndeke kumwishura sinumva rero yuko ubuye kubera gutera imbere ku kumenyesha makuru gutera imbere kwiki umuntu aca yisanzura kugira ngo acyoze umuntu ibi bintu turakwiye kuza turaraba namwebwe mwari mwavuze turaza turatanga ijambo kubijanye n'ico twariko turavuga nibazi kubitarimwo ariko ko mwashimye ko bivugwa nibivurwe aho mpagaze naha nuko atakibazo na kimwe kihari nta kibazo numwe inzamba ifitaniye canke uwundi irafise ibibazo vyayo ubu turafise ibibazo vyacu twebwe biraba kandi ivyo bibazo dufise nitwe tuvyemanga nawe tubitako nta wundi tubitako tugira amahoro ego Alexandre Niyongeko murakoze ngira igituma twabahaye ijambo nuko kumbure ko nkundira gato nishure tubigaruka kivyo ndinga gato nishure ndayike nako ntuze dignité yavuze dignité guhindura umukenyuro dignité yavuze ngo guhindura umukenyuro ivyo navyo nibaza yuko guhindura umukenyuro twebwe twama twawuhinduye mu vyerekeye aho duhagaze ku mwuga duhagaze ko guhindura umukenyuro ni iki
nuko naho twazibijwe tutavyemeye tuca tuvuga tuti naho imihora yacu yurugarwa turondera ngena dusubira tukayugurura ahandi naho bazibira kugira ngo amakuru ntasohoke turarondera tugaca ahandi tugacengetera kugira ngo ayo makuru abandanye aboneka uwo niwo mukenyuro twama tureko turakenyura ku munsi mbere kanatsinda nico nogaruka ko kugira ngo kubatazi nce mbwira na ndayikengurukiye yaravuze ko ariko aratanga impanuro ibimenyesha makuru n'abantu bakorera muri demokrasi inama ziba imisi yose mu gatondo kugira bumvikane ni igiki tuza gukora uno munsi ni igiki tuza gushikiriza amakuru uno munsi ku mugoroba canke saa sita canke ryari bivanye naho ikinyamakuru gishikiriza amakuru ni ukuvuga rero nta kinyamakuru na kimwe gihamagara ikindi ngo nimuze tugire inama hamwe iki n'iki kiretse ku bibazo bimwe bimwe bishoboka ivyo navyo ni vya bindi abasangiye ivyiyumviro bashobora kuvugana ati twobihurizaho ariko na kwa kundi nyene uwo bajana umuntu avuga ati ngo tuganire iri jambo sinumva ikibazo aho coba gihagaze na gatoyi nukuri nta kibazo kihari ikindi naco hari umugani baca mu kirundi bati abasangiye ubusa bita nibisambo nico conyene nico novuga murakoze cyane Alexandre kandi murakoze no kwishira kuri icyo kibazo kumbure igituma twabajije kino kibazo nubwo kitari mu ntumbero y'ikiganiro nuko cyamaze kuvugwa abari kumva ko ari akajagari mu bamenyesha makuru bahunze bahava bagenda bajyanya kangonongono reka duhe ijambo Erari Nibizi namwe mwishure kubabajije murakoze ego hariho ikibazo Jo Philibert yabajije ati mubona muri ko muratera imbere iti mbega mwiteze gukorana gute n'amashirahamwe akorera yavukiye mu buhungiro canke yakorera mu buhungiro Jo Philibert arabizi mu runani rw'amashirahamwe adaharanira inyungu za politike ariyo mashirahamwe y'abaharanira agateka kazina muntu arazi ko dufise programme turiko turakora arazi ko twamusavye abamenyesha makuru arazi ko twasavye amashirahamwe tuti duhe abakenyezi n'ugwaruka bifuza ko boja mu biganiro bihuza inararibonye n'abarutse vuba mu guharanira agateka kazina muntu ugutera imbere rero ko kurunani rw'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu nuko kwiyumvira no gukora si no kwiyumvira nico gikora twatanguye mu kwezi kw'icumi cyo kugira ngo tuduze abaharanira agateka kazina muntu bariko bararuka n'abaharanira agateka kazina muntu bariko baraja mu gukukuruka canke kuko nta n'ugukukuruka Imana itamuhamagaye kugira tuyage ku bibazo vyose bijanye no guharanira agateka kazina muntu urumva twebwe umurongo wacu muri CBDDH ni abaharanira agateka kazina muntu n'akarere bakoreramo twerera ico gikorwa kirabandanya abo mwaduhaye ahubwo murababaza yuko bakurikirana ivyo biganiro mu ntango twarabishize ahabona nk'uko tubigira kuri space ariko uko ibiganiro biza biraza hari ibiganiro bitegerezwa kuja mu kanywa ababo kabaganira urumva hariho ibice vyinshi vy'ivyo biganiro kandi turazi neza ko muri ivyo biganiro dufise intambwe tumaze gushikako ituma nabo bamenyesha makuru bariko bararuka nabo baharanira agateka kazina muntu n'abari mu migwi itandukanye y'abaharanira agateka kazina muntu bashobora kuronka agasununuro mu vyiyumviro akisununuro mu gukora kuko nk'uno munsi tugeze ku biganiro kivuga ivyerekeye uburongozi twifuza dukeneye mu Burundi n'ubuhe aho niho tugeze urumva rero aho tugeze dushobora no gushikako no ku burongozi bw'amashirahamwe adaharanira agateka kazina muntu ingene bwo kwitunganya ico nemeye ni kimwe za mpanuro Pacifique yavuze ati urunani rw'amashirahamwe
aharanira agateka kazina muntu CBDDH barabe yuko bashobora gutunganya ico kiganiro nk'uko hari uwundi yavuze ati iki kiganiro ntikibe iki aya mashirahamwe dusangiye iki kiganiro nimba nuko umuntu atayibabwiye neza n'amashirahamwe cane cane yisunga canke arajwe ishinga n'icerekeye abamenyesha makuru icerekeye abaharanira agateka kazina muntu n'icerekeye akarere abaharanira agateka kazina muntu bakoreramwo ico twita espace civique ayo mashirahamwe rero mu ndinganizo y'ibikorwa vyayo nico gihe cuko abaharanira agateka kazina muntu bazoyaga bazoronka ikiganiro bonyene kugira bayage ivyerekana ingene bashobora kwitunganya gushasha ingene bashobora gutera imbere gushasha bakaduza intambwe ku byo basanzwe bakora birategekanizwe ko ico kiganiro kizoba ingene kizoringanizwa ntiturahashika ariko mureme ico kiganiro kizoba kuko dufise umutahe munini yani kano karangamutima umutahe munini ni ubuhinga bwacu umutahe munini ni ibi twaciyemwo hanyuma ico nico mbaye ndaremesha ko urumva ko no muri ivyo biganiro bihuza bariko barakukuruka n'abakiri bato bato mu myaka tuvuga yuko abariko bararuka mu guharanira agateka kazina muntu ntibategerezwa kuba ari rwagwaruka rw'imyaka 18 na 35 oya n'abantu naho watanguye ishirahamwe mu minsi iheze ushobora gusanga uri mu bakiri bato naho ufise imyaka myinshi urumva rero nukumenya yuko ivyo harimo ico cyo gukorera hamwe hari ico cyo kuduganya cyo gusununura bamwe bakaduga abandi bagahurira hamwe bakagira ico batereranye no guhindura ingendo bishobora kuzotuviramwo ico mbere aho kandi bizova hehe kuri mwebwe kuri twebwe ufise ico aterera azoheza ronke umwanya wo kuja mu baremesha ikiganiro canke kuja mu bari mu kiganiro kuko mu biganiro nk'ibi murabona hariho abatanga ivyiyumviro vy'intangamarara mugabo hariho n'abaheza bagaterera n'abari mu biganiro aha nta wigisha uwundi ku vyo gukumira nukuri tugerageze tugire twihangane igihe c'ubuhungiro nticoroshe ivyo Pacifique avuze ndavyumva gutyo kuko natwe iyo ni experience muri sendika yacu twagize yatanguye muri 1992 ariko guhura n'umuntu wa mbere avuga ati mwebwe ndabahaye programa yo guteza imbere agateka kumwigisha azana amahera yinjira atavuye mu maboko yacu twatanguye kumubona muri 1996 acaragenda hamwe nduha nkaja mu Bufaransa kumusangayo muri 1999 ariko yatanguye kuduhereza amafaranga yiwe mu mwaka w'ibihumbi 2000 kandi twagize urugendo rurerure washaka niwe yadushikanye hirya no hino ivyo ndabibona kuko nk'abari muri ligi iteka barabizi ingene yakuze hakavamwo Forsk ingene yakuze hakavamwo bambe OAG Observatoire de l'Action Gouvernementale ingene yakuze hakazamwo n'ayandi naho na Fokode niho yinjira kuko ayo mashirahamwe yose narayakurikiye iyo ntaroyemwo ni ligi iteka gusa gushika no muri za Kosome narakurikira naho ntari mu nzego ivyo vyose abantu bagiye barakura hamwe twasanze ahubwo Forsk yarakuze irihuta irasumba Observatoire de l'Action Gouvernementale bamwe bakabwira ngo Forsk isigaye ifise uburyo kurusha Observatoire de l'Action Gouvernementale kubera iki intumbero ya Forsk yahituma ironka amashami menshi rero natwe ntiriwe ndasubiramo n'ingene nari igiteka ingene yabona ingene Observatoire de l'Action Gouvernementale yari irakura mugabo byari ibihe bishira ibindi uyu munsi naho tumenye neza yuko turi muhe bidasanzwe twavukiye mu buhungiro erega n'urunani CBDDH rwavukiye mu buhungiro rwakuriye mu buhungiro rwavukiye mu gihugu mugabo rukurira mu buhungiro urumva rero
ibihe amashirahamwe menshi arimwo n'ayavukiye mu gihugu n'ayari afise abayafasha nibihe bisaba ko twiyumvira, bisaba two twihangana, bisaba yuko atawe tworemeka ikosa, ahubwo ntitwigire novuga